ikijama twama dushira mu kazi nico kitwicira je namubwiye Pro ninega Pro uwo mu producer mariko murakorana ikintu cya mbere yarazi pouvoir office kushaka gukora ikintu abantu bakagikunda bagikunda bien sûr comme ça nawe netaciwe abantu bayumve baramwizere comme si ibintu bigende neza abantu benshi bamenye iyo mirire meka kubera biya vyabaye bari muri business wewe gute ushobora kuja gukorera muri studio bazi neza yuko bakoresheje izina ryawe nawe utabasaba ivyunguka uravuga uti je ndagiye kurondera ubutungane bwa Bel Chris ubu tura amasaha y'umugoroba yego unsanze he kwa metre muvayo yego twaba tuzi ko ari mu avoka kubera iki Simbizi kwitaho Bel Chris je ndamaze kurenganywa bro kandi Bel Chris ni umu entertainer Kirikou aheruka gusohora indirimbo yitwa Ready yes iyo ndirimbo ugerageje kuraba hagati hari abaririmbyi batandukanye bo mu Rwanda harimo ba Kivumbi ba Ariel Ways ba Chris Easy n'abandi batandukanye barapostinze indirimbo ya Kirikou akiri mbega twovuga ko ikibazo kiri hagati y'abaririmbyi ubwabo canke ikibazo cyo bakiri hagati yitangazamakuru ryo mu Burundi n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Another day, another vibe, another blessing. Another vibe. Comme Fiskila kuri kamera za Yagatech TV. So murabona ndi kumwe na Simbizi wa Semavumba. Umunyone. Ariko ntawuvugana injya mukana. Urazi cyo byavuye ko? Tubwire. Jewe. Arabagize ama commentaire. Unamfise icupa. Unaduza injya. Umuraza ntawuvugana injya mu kanwa. N'abantu batavuga ukuri. Yeah. Abum. Ziga njya bavuga kinavuga njya mu kanwa. Zibari ngifuka munga. Hari abantu bagiye baraduhemukira. Sibyo? Yes. Umuntu afise ikintu cya fanatisme cyane renze. Ugasanga umuntu yavuga ukuri. Muga umuhaye igifuka munwa urumva zange nizo cyazifuka ubu cyo igifuka munwa. Ntuhavuye ati nawe uvugana njya mu kanya bagwaye ikintu gituma utavuga. Niyo monde tubaye. Kubera wewe hari ibintu abantu wari uvugira muga kumana niyo muti bukotaka tuvugira ni kubera iki kumbe yarahawe igifuka munwa. Umva amaze kurwa ibivuga urumva yamaze ikintu cyuzuza umunwa wiwe. Umunwa wiwe waronse icyo urya. Rero bati ngo ntawuvuga njya mu kanwa. Uvuga njya mu kanwa. Inyasize. Ni ofete ni juste ni nk'umuntu aguhaye ikintu. Kugira ntubandanye uvuga. Iyo ni inzara afise. Kovyo baba bifitaniye isano na cagihe Kirikou na Double J bazimirizwa ibirofa mu Rwanda. Bijya abanyarwanda bo muri kamere ka barabizi yuko hari ibintu bitarekorewe. Brazil neza ko bavuza abarundi baye gacira abarundi bacha bazibira uribuka Big Fire yazagenda kugurura Shana. Yes. Komana Shana nina hebyo hari ibintu byinshi byagiye biraba kuko batotureka yuko turonka ayo opportunity. Bo batuvuzi barazi ko tujya hejuru yabo consigne bafise c'est ko batuvuza ko banatuvuga. Ndiye mpamvu nuno munsi ari umuririmbyi sindi umurapere hamwandungikiye screenshot yuko inyamakuru cyitwa Igihe aho hari umuririmbyi agomba ari kuri album muri nya album harimo n'indirimbo yakoranye na Satubi mu gitigiri cy'abaririmbyi bakoranye n'uwo muririmbyi Satubi ntarimwe uramyo igifuka mu mwabo bafise nuko kizira kuvuga ibintu byoza bivogera kiguca ofete bobo barabizi neza yuko ibitera bizo ushobora kuza. Uravyo
yavuga ati Satubini twamuvugamo nawe ne ko ari muri ino album ari kintu itangazamakuru ry'i Burundi kuno kucya bikuza tuva cyane Satubini tuba tumukujije ngaha ari mpamvu bavuga ati consigne d'office turanuma tukiri ngaho nyene Kirikou aheruka gusohora indirimbo yitwa Ready. Yes, iyo ndirimbo ugerageje kuraba hagati hari abaririmbyi batandukanye bo mu Rwanda, harimo ba Kivumbi, ba Ariel Ways, ba Chris Easy n'abandi batandukanye barapostinze indirimbo ya Kirikou akiri mbega twovuga ko ikibazo kiri hagati y'abaririmbyi ubwabo canke ikibazo coba kiri hagati y'itangazamakuru ryo mu Burundi n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Itangazamakuru d'abord Teo abaririmbyi turabanyamahoro. Yes. Ayo Ariel Ways aramaze gukora projet mu Burundi. Nibyo. Kandi urunganwe Ariel n'umwana muto. Ayo we fizi banza kwanza ukore ko ngaha. Nashe biragusha, twaye gato biragusha. Nuze kunje muhari. Thanks sana. Naje kuvuga ngo ndiko ndijyana. Turakundana twebwe. Turakundana. Ari nabandi bantu uri kuravuga ibintu bitwaza ngo uri kuravugishwa n'inzara. Iyo n'inzara ngo mbe ngo wari. Niyo mpamvu je tagirana uzobora ntari ko ndanywa cyane ko ndafungura. Yes. Ariel Ways na Kivumbi. Barazi uburundi cyari cyo. Sibyo? Yes. Umuntu bagenda kubwira amenyesha makuru nuko ntazi n'ingene bitwa bo kunyarwanda bari barekeje de Ben ngaha cyangwa bajya abitwa ngo bafata ku mavuta baraje mu Burundi nta murundi yo gusaba service ureke kuyikora. Yes. Ko urabizi ko umurundi asanga umutima mwiza w'urukundo ni kamere kiwe ni muri kamere nivyo tware namanda bivuga ati je n'ubu ngiye muhira je nakuze namambona yuko muhira hari icumba cy'abashitsi ico cumba cyugururwa ari uko hari umushitsi aje kwakira neza abashitsi biri mu mico y'abarundi mugabo hege twakira abashitsi bagaca bimenyera. Hari abashitsi bazafise intention zibire ashagomba kwiyemera kumenyera plutôt nundi atahura agaciro bo wamuhaye. Yes. Nyuma mbona ndimbo nka Kirikou Ariel Ways ayipostinga Kivumbi ayipostinga abo oyi n'abaririmbyi twakiriye neza hani wacu ariko hari n'abamenyesha makuru bamwe bashitse ngaha ku butaka bw'u Burundi twakiriye neza ariko bagiye mu bacafuza abaririmbyi b'abarundi bamaze gushika mu Rwanda abo bari ku kazi k'igihugu bavuga bro. Yes. Umujisi wese aza kugendera tukaba kwifuriza neza dufate ko dufise umubanyi mubi none gasha babyivugiye bonyene none umuntu akubwiye ati biga rukunda abarundi bavuze twe na rwaraheze korabaye expire byavuze jihad. Yes. Baba bica byongera ko ranye n'icyo umukuru w'igihugu cyacu yarabivuze ko abanyarwanda batubaniye nabi. Yes. Ari bica bisare buri murundi wese ahari yirimbure yitawe. Hari bazayifata yuko igihugu yaje ibintu by'umutekano w'igihugu ari mikino. Bona buri munya u Rwanda rwavuye kora. Sibyo? Yes. Mu Rwanda rabaye genocide. Harapfuye abantu benshi. Bo bapambana askwe bakinga
hari ijambo rivuga ati vaut mieux prévenir que guérir. Kuba tumva igifaransa Ni byiza kwikingira, gukinga gusumba kuvura. merci. Rero nidukunda kwikinga, Turakinga. turindira yuko ingorane zishika hamwe turindira ko bishika hamwe tuvura ibyashitse, kandi haba ari probability yuko ibyoshika byiza hako bishika. Ingufu zikoreshwa mu kuvura ziba ari nyinshi gusumba izo koreshwa mu gukinga. Hajya gukinga bisaba amafaranga make. Namba ya gakondo mu kanjo naguje sensa karimo shere gusumba kwa ubuzima bwose ndiko ndarera inda ntifuje cyane Umwana utifuje cyane ndiko ndivuza ingwara ndeye gukingiza 500. Urumva ofite gukingira birazimbutse gusumba kuvura. Mugabo twebwere ingwara dufise ni dukunda gukinga. Turindire yuko ingwara nishika hama dupambaye niyo ngwara kandi abariho mu iri simple yo gukinga. Yego. Yes, tumene nk'abava gato mu gihugu cy'u Rwanda. Dukurikirane n'ivyacu. Mu misi heze n'ubu nyene vuba cyane. Umuririmbyi El Pistola. Twarabonye indirimbo ziwe zakuwe ku rubuga rwa YouTube. Yego. Nyuma yaho turabona itangazo riva muri Mirire Makers. Rivuga ko ari ibibazo bafitaniye bitaratorega umuti, ariko ko nibaje mu biganiro bishaka gutorega umuti. Yego. Mbega ubu bwawe nka Simbizi wasema vumba. Ubona yuko gukura indirimbo ya YouTube ku muririmbyi ariyo nzira ya mbere irashe kugira ngo umumvikano uboneke? Namansemerera ati game yo mu Burundi akeneye ko tuba professional. Kwa professional nizo ngingo nyene. Uno munsi umuntu arafata ingingo yarenganijwe. Sio? Uzabe kenshi umuntu yarenganijwe niwe gitwa umwasi. Abantu benshi bavuze ngo urumva Mirire Maker ngufata ziya ngingo. Yes. JL Pro twaravuganye. Mirire Maker twaravuganye nabo. Nagiye gusanga ikibazo dufise akazikora turagashiramo ubujama kenshi. Atujya ni rafiki yangu ntiyo bikora. Ngo najya fasta kugira muri kandi ndi concentre. Ikijama dushira mu kazi nje kitwicira. Jya mujama wanje. Ujya. Turaziranye. Niba kuri studio yiwe. Yego. Tubibutsa yuko Yes. Turi kuri jardina. Kuri jardina kwa Maître Muvayo. No muziki yabukira ba. Ndabankarabise niba bikure ngaha. Amadukore imije turi concentre. Mama nkarabije. Nja muri kamera. Okay. Ikijama twama dushira mu kazi nico kitwicira. Tena mubwiye El Pro ni nega El Pro. Uwo mu producer mariko murakorana. Ikintu cya mbere yarazi pouvoir office kushaka gukora ikintu abantu bakagikunda. Bakagikunda bien sûr. Comme ça nawe netaciwe abantu bayumve baramwizere. Comme si ibintu bigende neza. Abantu benshi bamenye iyo Mirire Maker kubera
biya vyabaye bari muri business wewe gute ushobora kuja gukorera muri studio bazi neza yuko bakoresheje izina ryawe nawe utabasaba ivyunguka niba mugambi ivyunguka nazana voilà ntujye umuhari wewe ko d'abord urabona icyo bita umuziki copyright kenshi bafata amason namba nagiye muri studio ukankorera beat niyo mpamvu niga indirimbo ya ntuzenya ya dramatic igena bface bashoboye kuyihagarika gato kubera bface yarayisinyaye kubera iki ajya amason aba yavuga icyo bisaba yuko producer ahindura byose urabona ibyo bita copyright yes kandi umuziki ntuzofute imbere mu gihe ikintu cya droit d'auteur kidateye imbere droit d'auteur urumva ni ico kintu bita copyright copy urumva ko ari mwijambo gukoporora gukopora ivy'undi muntu wansubiriyemo ivyanje ataburenganzira yes ubifitiye muri ico gihe urumva yuko hari itegeko ritegerezwa kugukurikirana bisigura yuko ibintu byabaye kuri El Pro wewe yabikoze kiujama producer n'umugenzi reka nkorera akantu mugabe iyo studio nayo ni ifise indi vision yabo ifise ubuyobozi bafise no kubranding bumva ati iyi ndirimbo yasohotse yafatuye amajwi yafatuye muri ino studio c'est vrai indirimbo Simirire Makers yayimaze wazize ni Ivan Pro yes ni Ivazi mariri indirimbo muga kuva Ivan kuva muri ya studio ya Indonyi yes mu Indonyi Ivan azirangije muga ntibisigura yuko bishavyitwa bishavyica copyright y'umwe yayitanguye kubera amako niwe yayaronde bien sûr bisigura yuko œuvre ya mbere abari gwiwe ariko inabarimvyi bamwe abarimvyi toma twihendako mane jico maze kubona ngaha mu Burundi umurimvyi aja muri studio agenda afise ijwi giwe gusa yes harandi masiji ugenda usanga producer beat ari gwiwe byose ari vyiwiwe amanuzenya amakoro ari gwiwe meme na melody ugasanga umuririmbyi agiye muri studio atwaye umutwe wiwe gusa uravimvaga bro yes muri ico gihe usanga nk'ibice nka 90% ama droit abara ya producer shore kina abantu benshi baracirengagiza umuntu abazi ati yo indirimbo ni gwanje hari ibindi bikorwa biba vyakozwe vy'umu producer kandi rama œuvre ategerezwa guhembego uravimvaga bro none muri ico gihe namba producer yarondeye amakoro waje muri studio ijya naho yo bari ari skelete yagukoreye biti taruzuzwa mugabo urumva ivya mbere hari umuntu yaba yabikoze yes kandi nta mafaranga wabimuhereye sivyo yes uwo muntu aba afise uburenganzira bwo kuvuga uti ikintu canje cyakoreshejwe atarusha namuhaye urabyo arabisha ngahantu rimwe urabyo baze kwari kubera iki jewe narigeze gusora indirimbo kwa Kori indirimbo ndafite indirimbo yitwa Kona sivyo yes iyo ndirimbo Kori ntiyayihejeje akiyatwara n'iboro sivyo Kori ntigeze ayiheza mba oblige kuyitora ndayishire gigabit ndakumva mbwa amalogo ya Kori yagumyemwo kandi gigabit yagize mix na mastering arongerezamwe n'amapiano mugabo urumva ivya mbere byari ivya Kori yes kandi na Kori arafise uburenganzira 2000% bwo kunera copyright kubera beat ni gwiwe sibyo jena maje Kori afise beat ati yego ndayifise umva ni beat Kori yikoreye jewe nabwo ati iyi beat naranabiririmbye mu ndirimbo iyi beat sigwanje ni ya Kori mpingagari bagenda zibo sorry umeni haman aba empoli Kori urayibagiye ikima cyanze mu bitabo by'amateka hari Kori ndavuga yuko bitari gwiwe umuziki sigwanje ni Kori yica yariyumvira akora every yiwe hama arayima genda yishira kwa amajambo yanje jewe ico nganza kuri iyo beat n'amajambo gusa mugabo urumva ko umuziki ari gwiwe
mugamaze gushiramo amajambo yanje turabisangiye muri ico gihe bisaba umwumvikano ko rinamuhaye iki kugira ampereze burya bijya vyiwe bimwegukira shobore kubikoresha urabyumva nkakwiyonera copyright kubera iki naramuhaye vyunguka kugira shobore kwitiza biti yiwe hama ndayikorereko yes kurabivaga bro nivyo vyabaye no kuri El Pro sivyo beat n'amajwi vyafatiwe muri Mirire Makers bari bafise uburenganzira ijana kuja mbwa ingoye nabo nta malogo yabo yarimo kandi reclamation nk'izo ni bisanzwe mbwa iyo habaye kutumvikana sivyo ko systeme ni nyinshi abantu kugira bamenyekanye bica mu nzira nyinshi kabisa hari n'abantu bavuga bati je ndemewe twankane kugira ku izina yanjye riduge bibaho ndo ivu gusa urumva tout simplement ibyabaye kuri El Pro indirimbo zo gufutwa Mirire Makers yari ifitiye uburenganzira ko barayisinyaye ivyo ni binetegara yuko turiko turaba professional ivyo nakembwira El Pro nejo bundi nuwakenda gukorana n'umuntu muzogira amasezerano ari wagukeneye azoguha ivyunguka nawe umukeneye mu ivyunguka kwera El Pro akavuga ati je mfise studio yanje nkeneye kwimenyekana ukeneye kwimenyekana ukumva inyungu nizi wawe ukeneye ko je nkorera muri studio yawe kugira studio yawe bayimenya nivyo okay amafaranga yanje ndayabwira ngo muri studio yawe ni nkuko na El Pro yaza kugukenera akeneye gukora indirimbo iwawe nazombwira ati indirimbo ngatuyikorera aya namambwira ati no mutukene politike ya umfata nabi naye ndagufate nabi yes nuko bimeze hama niyo politike yinikeneye ego yes Simbizi wasema vumba imbere ko turangiza ikiganiro kare mu masaha heze twabonye amapost yawe atandukanye uriko uravuga kuri Bel Chris uravuga mpamvu usanze no ngaho kwa Metre Muvayo yes uravuga uti ubu rero babagenzi yarabamesha wandikira umusanze nko par exemple none ko turangugwagwa n'abavandimwe twanga udufana n'uduki nk'abajama ndashobora kuja mu ngwane inzoga yozingurira muga mfise ikiyasho ntiyo mpereza amera ukivamo yes bro bagomba kumfunga ubunyene umujama ari kiyasho meje kumena magi y'abandi parete 10 nangaye bro nsakunterera amahera gacha ku block yes uravuga uti je ndagiye kurondera ubutungane bwa Bel Chris ubu tura amasaha y'umugoroba yego unsanze he kwa Metre Muvayo yego twaba tuzi ko ari mu avoka kubera iki Simbizi kwitaho Bel Chris je ndamaze kurenganywa bro kandi Bel Chris ni umu entertainer sivyo ari mu entertainment numuririmbyi w'umurundi apari ko ari umuririmbyi ni mu entertainer hari abantu benshi ngaha hari ama content yiwe yubatse yafashije yateramishije sivyo aramwe ati aho ngugenda gakunda aramwe ati aho nguje karanshisha mugabo kagushisha kubera wagira iki ugakurikirana warabe vyako yawe utigeze urabe ivyiwe ntihari kugushisha umuntu rero mwe n'uyo arakenewe muri entertainment sivyo arakenewe muri no industry sivyo arakenewe yuko aba yidegembya kugira kuko yaduteramisha abandanye aduteramisha umuntu rero ari mu minwe y'ubutungane ntabari libre sivyo je rero mvuga ati je ndahagurutse kugira uno muntu ndamupambanire maka ngere kumwidegembyo wiwe ni muri bwa bumwe bwa rukundo naje ibi byabaye kuri Bel Chris byombako nawe byo kubako uno munsi ino game yacu idusaba yuko tugira ubumwe tubaye uni sivyo tugira ikintu kiduhuje hamico kintu kiduhuje aba ari ico kiba wa mugozi utwunga dusenyerako iyo bari kwavuga ati ubumwe bw'abarundi dusenyere ku mugozi gusa icyo tagusenyera ku mugozi umwe wa mugozi niryo riba ari source yiwacu riya soko tugishe tugeze cyo tubafuti isoko uzorabe isoko riba rivomera ko dufate nko ku amazi abantu abarozi baraza bakarivomako aba pastor mwese muvomera mashova mufise isoko rimwe iyo soko rero mwese iyo hageze igihe cyo kuryubakira kugira turirinde cyangwa turige nagira ikiba twese mu butandukane bwacu
turabigira murandaba nka twebwe tuba ahantu mu mango tuba tubana n'abantu batandukanye hageze ko tugura amayinite y'amatara twese turakotiza kubera amatara ni ku nyungu rusange apana ngo ngo naka ngo ntiduhurije kuri iki ngo yango je sinkotiza kubera ngo naka twese turatera naho tuba twangana ibyo tudahurizako hageze ko duteranyiriza hamwe rero nayo ino industry irakeneye ko gutahura yuko iyi industry ni yacu ni ya twese ni abana bacu nitwayisiga uko nyene ataco imaze ndabyumva nuzovuka nakizo mu marira bisa ko twebwe nyene twe tuyubaka tugakreya ikintu cunguka yes ndabyumva biba dufate nguno munsi naje ngako mu avoka namanda bivuga no mu biganiro bitandukanye abavoka bo bari organize abadogiteri bari organize cyambo cha nyene teko mukuru mugampe David avuga ati ngo barapanze abavoka barapanze genda urabena hajya kuri secretariat yibajya usanga handitse ati kubonana n'umuavoka ni 50 kugira umwidondorera ivyawe ugiye kwa muganga kubonana na dogiteri ari amafrais de consultation uriha abo barapanze mugabo no musi umurimbye arahura n'ikibazo bikaye ibintu byo kumutabariza mfasha no gute kandi umuziki si umwuga n'umwuga bien sûr voilà rero ivyo rero kugira bibe impamvu ni ngaha ndiko ndagerageza kwerekana yuko umuziki hari cumaze muri industry umuziki umunyamuziki so umuntu acabigita igitabo nubundi igito gitabwi wabo namba ari igito ciwacu ni cyacu dusigeza kuceka ariko turi kumwe naco yes c'est ça niyo mpamvu ni ngaho nsanze ngaho kwa maître Muvayo Jean kugira tumusigurire tumwereke ukuri twe dufise nawe nacaraba amategeko yize yuko hari ico amategeko yize n'ukuri twe dufise yuko ari ico yodufasha ama dossier bakayikurikirana bakayiraba tukaraba yuko namba Bel Chris ari mu makosa amatohoza yerekana yuko ivyo yagirwa byarabaye tugakurikirana n'ubutungane tugacirirwa inkoni ngufi canke naho namba ari umwere akarekugwa tukabana dukora ama content ati nambari yangahe ati kirato nagikuye mu mpimba kirahiguze miliyoni zitanu ntangora yego ko no mu mpimba barigisha imyuga barigisha indimi ndafise umupeti yarigeze gufungwa arazi Espanyol arazi Cyongereza arazi Kifaransa yavuye nga atavyazi yamaze imyaka 7 yatashe indimi azizi yes Simbizi ose mavumba akajambo kagasunika rugi kuba ariko baragukurikirana akajambo kagasunika rugi nuko uno mwuga dukora uhabwa agaciro to abadukurikira ntibazi yuko ibidukora ari arabaza namanda bivuga aravuga ngo burya bukomedi bwawe ni bon burya buki sone plus comedy turimwo ubu turi serieux uno mwuga harabutunze nanje ndimwo ibimvugira ngamwe itangazamakuru birambeshejeho hari abantu bahagacira ijambo ryanje ati Semavumba ndakugurira igitoro ingo yagire untera iteka uze kuvugira kuri medium yanje urinze wumva yuko ivyo bihaba bisigura yuko ari akazi mu bundi sivyo rero abadukurikirana vraiment baze barahereza importance akazi dukora ibintu dukora sivyo n'umwuga nk'iyindi yes urabona namuro musi Bel Chris par exemple ari mu mpimba hajya ndazi nka 80% azizi amajambo yavugira kuri social media mugabo urumva gasanga ayo majambo kwari kugira aryoshe ikiyago aryoshe inkuru nyene bigende neza aryoshe entertainment nyene kuko hari abantu bazi yuko mu Burundi ari igihugu abantu batavuga ata liberté d'expression ihari hari abantu babizi yes ate mu Burundi nguvuze ikaca gupfunga neje ko bataramfunga urazi ibiganiro mfise ngabiri ngaho hamuharaza kumbwira ati nguku rero mu bantu batuma habaho umwidegemvyo wo gushikiriza ivyumviro utarengeye akarimbo wundi na Bel Chris yararimo kubera utuntu twiwe yatuvuga umwidegemvyo ntangere rero bashyamweka ko ibi nibi niyo mpamvu twebwe nk'aho dukora akazi kamwe na cyane nko ku bantu badukurikirana baze bahereza agaciro ijambo tuzadushikiriza ijambo tuvuga ijambo tuvugira ngaha ubu witwara amaze kureka ibintu byo gutebura cyane sivyo nagiye gusanga abantu badukeneye ko ibintu biri serious ibintu vyubaka hano mpamvu ubu ijambo mba mvugiye ngaha uri importance namba ari gufasha uce wirimbura muhinduke
twe tugira gospel iri nka gospel tutanga ubutumwa bwiza tutanga ubutumwa bwubaka ko nta na rimwe tugera dutanga ubutumwa bw'ugwanko bw'ibikiniki ntamwe duhagare ngo naka ni yanke naka mugabo twe dushira imbere urukundo no gushigikirana yego kandi umuntu uzomushikire ngo mu mafuti sivyo mugabo ari uwa uzobane nawe naho bari mu mafuti mwereka urukundo yuko muri kumwe nawe ari mu mafuti mwereka urukundo ko muri kumwe kuko maybe ayo mafuti no musa ashobora kuyahanirwa je bikarenga amakikosora ama nawe ari mu ngorane nawe n'umushigikire ari mu ngorane bwatebane ariko ararenganywa bana nawe kuno musi namba umwe yarenganijwe ubu kanuma ejo niwe bazotora yes umwe yarenganijwe ugahora kandi wewe niratinye naka yarenganije ugaca winumira iraundi haramugirwa wewe kandi nawe niwaje muri iyo situation uzokifuza yuko yagira abantu baza kwerekana innocence yawe no mu buzima rero ubonye umuntu ariko ararenganywa ishire mu kibanza jiwe hamugira icyo ukoze naho atarenganijwe yakoze amakosa ukabona ari uwawe mwegere ku buryo ejo nibyo bintu bisubire canke naho wowe ufise undi muntu wawe wa hafi ushaka kumfatiraho akaruko utagiye umwegere umenye ivyiwe ngene vyagenze hamurabe yuko nivyo yakoze bihwanye n'ico kintu nyine aba yakoze nibihano nibiki ntuzomenye ivyo ugenda kubwira abandi bamvaga bro yes ni kino sangiza n'abadukurikirana bazibahereza agaciro umuntu ari hafi yabo cyangwa umuntu basangiye akazi mushaka kuba mudandaza ivyuma mudandaza imisumari mudandaza inzembe mudandaza amata mukora kuri bus mukora ku mabus uwa bus uwa mata uw'imisumari niyahura n'ingorane ihwanye niyo misumari adandaza yes umenye yuko ejo nawe ushobora kuramukirwa akaba ari ushikiriwe namba yarenganijwe utagiye kumutabara ubu yidegemvye ujya nawe usanze nawe ivyo yakoze gari kosa bituma nawe wirimbura uvuga uti sinzogwe mwikosa nk'iryo nakayagiyemo uravuga bro ubonye umuntu ari mwikosa ugaca umujaginga ukamucira urubanza utamwegereye ugira umenye ivyiwe umenya ati newe vyagenze gute ko nanjye ndabikora byaferingiye byiza no kumenya kandi ubumenya ari uko ugiye kubaza ko na kiranga yasize avuze ati ukubaza gucira ukubaza gutera kumenya niko kiranga kiri umweru yavuze ukubaza gutera ukumenya were ubonye umuntu ugaca umucira urubanza utagiye kubaza uzopfa umenye nejo urashobora kugwa ibisa n'ivyo uwo nyene yaguyemo kandi ugasanga nawe biratwaye agatwe kawe do hivyo bro yes Simbizi wasema vumba yego tugushimire ku mwanya wawe kumbure wari kuburi mu yandi mabanga yawe mu bindi bikorwa vyawe na cane none ndamenyesha yuko namba hariho umuntu wa mbere muri entertainment afise umwanya muke ubaho ni Simbizi wasema muke gose namurondeye kare ambwira ngo ntonde bitoro karabaye mugabo ubu tuvugana turi madi 17h30 uko ariko yigoye vraiment aramakanya ati tuyakore nk'abavandimwe tuyage ego kweki ntutegeza kuya yes duteze imbere uburundi umuziki ndundi ndetse natwe bwacu twiteze imbere ndagushimire cyane Simbizi wasema ndagushimiye fisi yes safi nonga nshimira n'abakunzi ba Yagate TV ko badukurikirana Yagate TV bagera subscribe abone bagera ama commentaire yes iyi story itakunegereje vyandika ati nivyanegereje biratuma yuko ino nkuru igera kure kuba ikintu kibaye plus recommandé plus abantu benshi bacha bakibona yes ndakubwira ko ku microphone wari kumwe na Fizkiller nonga ndi behind camera hamwe na Simbizi wa Semavumba ciao